muherereye hose turazi ko muri benshi niko nakurikira na cyane cyane ibiganiro bica akundundi TV turi kumwe nawe mu bafana buno mugwi wa Musongati mumeze neza ndashima vraiment turavugana nande uvugana n'uwitwa Hategekimana Suleiman uyumva gutse kuri no munsi mugiye gukina urukino rwa finale n'umugwi wa Flambeau du Centre yumva kamwe kenshi cyane gose akamwe vraiment karandenze sinzi uko nakubona mu maso ariko kumengo urafise ubwoba ntabwo mfise namba araboneka bingahe aboneka ibitsindo bibiri byonyene sindenza ariko inaza kubitsinda witwa Darcy Shimirman araza kukibona kimwe cyo arakibona vraiment kindi kiraza kubona nde yabona Tambwe Gruware Ngongo umenyereza w'igikombe umenyereza w'igikombe yitwa Omar Ntakagero igikombe arakiba neza cyane na Cisha François Xavier alias Musongati ariko Musongati kumengo bise ubwoba nta na gato ko je mari ndakubona umengo urafise ubwoba oya nukuri nta bwoba kuko naje kumugirwa amenyereye umufana muri club ijwi rya Jengaje araboneka bingahe ibitsindo bibiri ariko ko mbona amaso y'abakunzi umugwi wa Musongati umengo bafise ubwoba oya hawihenze kweri aho uravye ukabaraba neza ukubabona aho urababona nubwo batabeshaka ariko ko numvise ngo bafana umugwi wa Flambeau du Centre bari tayari gukubita imitsindo bigera kuri 4 ivyo nivyo biyumviriye bonyene ariko ico tuzi ico bavuze ko arabami bishamba umwami ataramwishamba ntatwara mu gisagara anye Musongati raterura igikombe uheruka babatsinze 2-1 ubusa ku bundi byumvikana mu nkino zibiri mufise intsinzi imwe kwa Flambeau du Centre mumaze kunganya incuro itarenga imwe ubwo ntihava biba nk'ivyabaye oya hajyanye iyi ni finale bo bamenyereye gukina finale ntibamenyereye guterura igikombe twe dukinye finale imwe tuba dutwaye igikombe tuje gukiniya kabiri turaronsa igikombe ca kabiri turagiye gukina finale yataronga igikombe ca kabiri n'abakunzi b'umugwi wa Flambeau wa Musongati ubona yuko ari bamwe mu bafana kabisa babushitse buno mugwi wa Musongati turamutse muvyeyi amahoro turavugana nande turavugana nande Nahimana Adija kuno mugwi akunda umugwi nkunda Musongati paka gupfa wakunze kuva ryari wakunze kuva ryari kuva narashikana imyaka 8 imyaka 8 ni watangiye gukunda uno mugwi wa Musongati igikombe turagitwara tu mu bakinyi umugwi wa Musongati ubona ari nde yoza kubona igitsindo mu bakinyi buno mugwi wa Musongati ninde ubona yoza kwinjiza igitsindo umuhungu yitwa Digidigi umuhungu wanje Digidigi umuhungu wawe Digidigi numwe mu bakinyi bakomaye mu mugwi wa Musongati kandi amaze no guserukira igihugu cy'u Burundi amaze no kuba akina mu guserukira igihugu intamba mu rugamba nk'umuvyeyi w'umugwi wuno mukinyi wa Digidigi ugitangura kumurera wamubona ameze gute je nabonaga ari umwana yitonda ari umwana mwiza mpaka mwisho aransaba ati mama nshaka kugenda muri Musongati ndamubwira ntigenda muri kino gihe urishimira umusaruro witwa Digidigi ariko aratsanga muno mugwi yego cyane ari byo uno munsi biraza kugenda gute hagati ya Flambeau du Centre uno munsi nukuvuga Flambeau turayikubita mpaka ibitsindo ibi tsindo bitatu mama Musongati ntabwo bafise oya sirabwo wagiye mfise nta nabukeye mumenyereza Omar Ntakagera arabaye igikombe neza araduha tu abakunzi b'umugwi none harakantu mwemereye abakinyi harakantu mwemereye abakinyi mu gihe botsinda turabizi twebwe twarabiteguye hari ivyo mwamwemeye yego tubashimire yego twafashe umwe mu bakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre tukamute tunagoye nikaze nanje ndabaramukije turavugana nande Nabigimana Trezor alias Matentire mugiye gukina urukino rwa nyuma rwa finale ugiye guhuza imigwi igera kuri 2 na cyane ko ari imigwi ivise ikivuze kuko bagiye guhurira ku kibuga kimwe ikibuga basanzwe bakirira ko nk'abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre muyumva gute twiyumva neza kandi turatunganya aho turi hose ntabwoba tugira dutera agapira keza kandi gasukuye weje kuvuga ko atabwoba ariko tugerageje kuraba mu bakunzi buno mugwi wa Musongati tukaraba intebe zigaragara urabona yuko mu maso bw'umugwi wa Flambeau du Centre badakeye ubwo ubwoba Flambeau du Centre aho bari hose barakeye turapogeje mu kanya tugira twatsa umuriro nawe uraza kubibona uheruka mu batsinze 2-1 uno munsi murarenza 2 uno munsi ndashaka kubashiriramwo na kinyongezo nta kibazo ndizeye umugwi wanje ndabizi neza n'uw'ibitsindo mu bakinyi ubona yuko boza kuba batsinda ivyo bitsindo ni nk'abande uramubona ngaha nuwo bitwa Edison Muraba
N'uyu mujama wanje Beni irakoze. Ndabizeye cyane aba ndabaye ibyo bitsindo. Ubwo Dodi vyumvikane ko aza kubahisha igikombe. Cyane gose. Tugushimire. Nawe ndagushimira. Nga turi kumwe n'umwe mu bakunzi b'umugwi wa Musongati, nawe sundi n'umumama ariko kandi twomuvuga mu izina amanza twidondore. Jene Twandikumana Claudine nkabandi umufana wa Musongati. Mufana wa Musongati uheruka inkino zigera kuri zibiri mwanganije rumwe Flambeau du Centre batsinda rumwe. Muri kino gihe mugiye kino rwa finale urukino ruvico ruvuze nk'umufana w'umugwi wa Musongati yumva gute kuri uno mwanya? Nk'umufana w'umugwi wa Musongati Jene yumva neza cyane ndaryohewe n'uno munsi kandi naje niteze intsinzi. Ntako ufise? Nta nabukeyi naje ndavyizeye gose. Ariko barahari bamwe twagiye turahura bavuga ati attention Flambeau du Centre irakomeye. Byumvikana ko bafise ubwoba ariko nka wewe nta nubwo nabwe. Twebwe twaje tubisengeye twizeye Imana kwibikora nkuko yamye bikora. Ariko araza kuboneka bingahe? Twa twizeye bitatu. Uwo mwizeye cyane ninde? Musongati itsinda bitatu kuri kimwe cha Flambeau du Centre. Bakinyi ubona yuko boza kubona igitsindo ni nkande ubona wizeye? Mbona cyane Darcy Shimirimana ko ari we yamaduteza imbere. Ariko none Nedi ko ari umukinyi wafi wo hagati mu kibuga nosanga arakibonye we Dane Dirishaza. Byose tuje ku kibuga twitega intsinzi tukarindira Imana igakora. Umenyereza araba igikombe amaye ntakagero? Nawe ne turamwizeye. Mugwi wa Flambeau du Centre ati vyanka bikunda witwa Beni araza kuba tubikamo igitsindo kubande guno mugwi wa Flambeau du Centre turi kumwe n'umudamu ngaha kuri kino kibuga ingoma nga mu ntara ya Gitega tukuramutse tuguye n'ikaze. Ego je banyita Nshimirimana Arima ariko intsinzi vraiment jewe ndemeye yuko no munsi dutsinda kuko aho vyabereye ni kera badutwara igikombe nukuri uno munsi tugatsindwa nta kundi turiyemera kuko twe dusanzwe turi abantu twemeye gukubitwa misi yose. Ariko Arima ati muri abantu musanzwe mwemera gukubitwa misi yose byumvikana ko Arima afise ubwoba. Oya nta bwoba dufise mugabo kunukuri basi yani niko vyari bimeze nk'ubu abantu benshi bazi yuko tuza gukubitwa mugaba twebwe natwe nukuri ntabwo badufise. Ubuheruka makiniye finale kuri kino kibuga nyene n'umugwa rukinzo birangira mugitakaje ubwo no musi niwava mugitakaza? Oya uno musi nikiducika vraiment nikiducika twe turi tayari. Arimo arabwirika abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre mbona harimwo bamwe bakeye harimwo bamwe ubona badakeye birameze gute? Oya nukuri barakeye gusa ikibazo twari dufise nuko gusa twari turindiriye abadutwara baduha kamorale. Hari bimwe mamaze kuba mwemerera abakinyi nk'abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre? Oya nta na kimwe nukuri gusa n'urukundo nyene basanzwe bafitiye umugwi wacu. Kakitu kidogo nta kantu mwabemera ati mugatsinda turaza kubasesa mu mafaranga? Ego kariho vraiment natwebwe nyene dufaje nyene no musi tugatsinda tweri turayifataniza nyene kugenda gufata gafana nta ngorane na yimwe dufise. Akajambo kuma ku bakunzi b'umugwi wa Flambeau? Umugwi wa Flambeau du Centre ndababwiye ati bana pick up sana nukuri uno munsi turi tayari. Ikaze mege mandanya mukurikira ibiganiro na cyane bica kunsamirizi Indundi Culture cyangwe kuri YouTube yacu ya Indundi TV twazikoma muri benshi mukoma nakurikira ibiganiro byacu neza na neza tubereye mu ntara ya Gitega kuri kino kibuga ingoma aho hagiye kubera urukino rwa nyuma rwa finale rugiye guhuza imigigera kuri ibiri na cyane isanzwe kinira ku kibuga kimwe ndavuga ikibuga ingoma hagati y'umugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi wa Musongati tubereka mu nkino bagiye kuba bakina urukino rwa mbere rwa 2024-2025 uno mugwi wa Musongati bavanye ari ubusa ku bundi n'umugwi wa Flambeau du Centre ariko urukino rwo gusubiriza biza kurangira umugwi wa Flambeau du Centre utsinze uno mugwi wa Musongati ibitsindo bigera bibiri ku gitsindo kimwe kuri uno munsi bagiye kuba bakina urukino rwa nyuma rwa finale kugeza kuri uno mwanya ni ambiance ikomeye hagati y'abakunzi b'umugwi wa Musongati hagati y'abakunzi b'umugwi wa Flambeau du Centre umwavuga ati vyanka bikunda ibitsindo turaza kubibona abandi bati wanguha twege turaza kubibona kuno munsi rero twiteze ikintu kimwe gusa igikombe vyanka bikunda kiraza gutahuka ku mugwi kanaka cyangwa ku mugwi kanaka. Abdul Karim ugerageje kuraba ambiance ya kino kibuga stade Ngoma urayibona gute? Ni ambiance imeze neza cyane nkuko benshi twari tubyiteze bivanye n'ingene n'urukino rwa finale rw'igikombe novuga citiriwe umukuru w'igihugu ndetse ni n'urukino ni nka derby kuko n'imigwi ibiri huriye muri finale isanzwe isangiye igisagara basanzwe bakorera imyimenyerezo ku kibuga kimwe neza na neza
urabona neza yuko abakunzi ndetse n'abavuye novuga mu gisagara ca Bujumbura urabona ko bitabiriye urukino, urabona ko ku ruhande rw'abafana ba Musonga turabona ko morale ari yose, ku ruhande rw'umugwi w'abafana novuga ba Flambeau du Centre morale ni yose. Nibaza neza yuko n'umunezero udasanzwe ngaha mu ntara ya Gitega. Muri kino gihe biragoye kuvuga ati nakaraza kuba gitahukana, ati nakaraza kuba gitahukana, ariko ugerageje kuraba ambiance iri kuri kino kibuga ni ambiance iteye ubwoba, ni ambiance irenze ikibuga, ingoma cyamaze kunokera, ikibuga ingoma cyamaze kuzura, abakunzi b'umugwi wa Musongati ku mwambaro ubona yuko bavuga ati vyanka bikunda turatanga umwambaro mushasha kugira ngo bize kugenda neza kuno mugwi wa Musongati uri mu ntara ya Gitega. Abandi bavuga ati vyanka bikunda kwa Flambeau du Centre umwami w'ishamba, ati turaza kwa tunagitahukana kuno musi. Ubuheruka ni vyakunze mu rukino rwa finale bariko batana mu mitwe n'umugwi wa Rukinzo, birangira kuri kino kibuga nyene ingoma umugwi wa Flambeau du Centre ugitakaje. Abdul Karim, ivyabaye mu mwaka uheze ntiyava biza kuba kuri uno musi? Na cyane ko ari imigwi ibiri isanzwe imenyerezwa, novuga umari ntakagero numwe mu bamenyereza abakunzi b'inkino bakunze kuvuga ati nta macence afise kubijanye n'igikombe. Ukaraba ku rundi ruhande ni Flambeau du Centre imaze novuga nimba ntihenze ni nkino imaze kugarukira muri finale incuro zigera kuri zine. Mu mwaka weze baravyibuka equipe ya Rukinzo yarashoboye kubibatwara igikombe bari ngaha ku iki kibuga cyabo. Rero ukaraba ku rundi ruhande umari ntakagero yaraciye mu iyi equipe ya Flambeau du Centre ndetse araza kuba hatakariza n'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Nibaza ko ari urukino rukomeye cyane ku mpande zose. Ukaraba muri fazare nkuko wabivuze neza nuko bigaragara uyu mwaka biri yaboneka ko Flambeau du Centre ari iri hejuru, kuko urukino rume barashoboye kuba batsinda mu gihe urundi rukino bashoboye kuba banganya. Rero bica biboneka yuko equipe ya Flambeau du Centre ni iri hejuru. Rero urabona ko iyi migwi ibiri mukaba muzi ko Flambeau du Centre basanzwe bayirongoye barakunda kwemerera motivation novuga abakinyi b'uyu mugwi. Ukaraba equipe ya Musongati ngira benshi bamaze kuba babibona, ari umukinyi yigeze guca mu equipe ya Musongati witwa Frank Nduwimana hariya mu Rwanda. Hari ikintu yagiye kuba yemerera ku mukinyi ashobora kuza gutsindira ku ruhande rwa Musongati. Nibaza ko ari urukino rukomeye cyane ku mpande zose, ariko ivyigaragaje cyane ni equipe ya Flambeau du Centre biraboneka ko mu nkino zabahuje muri Primus League ari iri hejuru cyane. Nuko bimeze kumbure ni minota 90 bagiye ko bakina ku mpande zose hagati ya Musongati hagati ya Flambeau du Centre. Ubwo nukurindira tukarabiza kuva mu nkino abamenyereza barabishoboye, ndavuga witwa Omar Ntakagero, ndavuga witwa Jean Dodier Rukundo yakuranye n'umumenyereza Monchilo Medic abahereza n'igikombe. Ubwo nukurindira tukaraba kuri no munsi birasa kuba bigenda gute kuri stade ingoma hagati y'umugwi wa Musongati n'umugwi wa Flambeau du Centre.